Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi mudahengeshanya kutwumviriza no kudukurikirana bivanye naho buri wese adukurikirana aherereye abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi intara za Bururi, Mwaro, abari ngaho muri Karuzi, abari mu ntara ya Ruyigi, mwese mudukurikira muherereye i Makamba mu bumanuko bw'igihugu, abari ngaho mu ntara ya Rumonge, abari mu Bubanza, Kayanza, Muramvya, Ngozi, Cibitoke, mwese mudukurikira muherereye mu Kirundo, abari mu Cankuzo, mwese mudukurikira muherereye mu ntara ya Bujumbura rirare, abari ngaho muri Bujumbura meri mu gisagara c'ubutunzi, mwese mudukurikira muherereye mu gisagara ca politike k'umugwa mukuru Igitega, ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bitera biba bibi cane, ibintu bibandanya gukomera ku mutekano w'igihugu cacu c'Uburundi. Uburundi biravugwa ko bwarungitse ikete bwandikira Musa Faki Mahati, uyu ni umukuru wa Afrika yunze ubumwe, bwandikiye icete busubiza kw'ibaruwa canke ikete u Rwanda rwari rwarungikiye uyu Musa Faki Mahati, umukuru wa Afrika yunze ubumwe, aho rero baciye bamubwira ukungene umutekano ngaha mu karere uriko urahungabana kandi ugahungabanwa n'ibihugu bitandukanye. U Rwanda rwareze Uburundi ko buriko burabifatanya n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu guhungabanya umutekano w'akarere. Uburundi nabwo bwaciye busubiza bwishura kuri iryo kete u Rwanda rwari rwarungikiye Musa Faki Mahati, umukuru wa Afrika yunze ubumwe. Baciye bwishura ko u Rwanda ari igihugu c'indyarya kandi ko badashobora kubana n'igihugu c'indyarya, ng'ico gihugu nico kiriko kirahungabanya umutekano mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ariko ngo none nibo baba abambere mu kurungika no gusaba ko Uburundi bwohanwa, bwofatirwa ibihano. Uburundi buvuga ko ivyo u Rwanda rwaciye rwandikira uyu mukuru wa Afrika yunze ubumwe ari ububeshi, ari ukwitatsa kugira ngo batazobazwa ivy'intambara n'ingwano ziriko zirabera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Perezida w'Uburundi Varisito Ndayishimiye ntasiba kumvikana avuga ko abategetsi b'u Rwanda ngo bagomba kuzotembagazwa bakavanwa ku butegetsi. Yavuze ko we yifatanije n'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bagomba gukora uko bashoboye kose bagatembagaza ubwo butegetsi. Ivyo vyose ni ibirego u Rwanda rwareze igihugu c'Uburundi n'ica Kongo. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'Uburundi we yaciye avuga ko ivyo ata fatiro bifise. Ngayo ivyo u Rwanda rwareze Uburundi nta fatiro bifise. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku makuru dufise yumvikanye we ubwe nyene avuga ko agomba gukora uko ashoboye kose ubwo butegetsi bwo mu Rwanda bakabutembagaza. None gushika mangaya umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atanguye guhakana
ko atigeze ashikiriza ayo majambo, atanguye kwivuguruza no kubesha ko atavuze ko agomba gutembagaza ubwo butegetsi bwo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo biraboneka ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko aravuga ari ububeshi bukomakomeye cane. Ni mu gihe igihugu c'u Rwanda co cavuze ko ayo makuru nk'ayo bazoyafata nk'amakuru y'ukuri naho yoba ari ibihuha, ngo ariko ngo bazoyafata nk'ukuri kugeza igihe bitazoshirwa mu ngiro nk'uko ivyo bihugu vyaciye vyiyemeza ko bigiye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Ni mu gihe muri ico gihugu kibanyi c'u Rwanda kiri mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi, bavuga ko rero bafise ubutegetsi bwiza kandi bakaba bakunze uwo mutegetsi nyenecubahiro Paul Kagame atwaye igihugu kibanyi c'u Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu c'u Rwanda akaba avugwa ko yateje igihugu ciwe imbere n'abenegihugu bakaba barateye imbere, mu gihe mugabo igihugu c'Uburundi co cagiye kirasimburanamwo abaperezida batandukanye ariko ico badusigiye ari ubukene gusa. Intwaro ya CNDD-FDD yafashe ubutegetsi ica isubiza igihugu inyuma, biboneka ko nta kintu na kimwe bakoze usivye kunyonora itunga ry'igihugu. Abenegihugu barakenye, igihugu muri rusangi kirakenye, ata mihanda, ata mabarabara, ata bikorwa vy'iterambere bihari, ata nyubakwa zihari, umuyagankuba ni muce, amashuri tayo. Ivyo mu Burundi birasa n'ivyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda ku bindi bihugu aho vyari biri muri ico gihe, niho Uburundi ubu bushitse. Wagira ngo Uburundi nta kintu namba gihindukamwo nk'uko bica vyibonekeza, bwasigaye inyuma cane mu bindi bihugu. Ibaze igihugu ca nyuma kw'isi mu bihugu bikenye, igihugu ca nyuma kw'isi, tubisubiremwo, mu vyegeranyo, mu maraporo agenda asohorwa na ONU mbere n'indi miryango itandukanye, igenda yerekana ko ivyo vyegeranyo bigenda vyerekana ko Uburundi ni igihugu ca nyuma gikenye kw'isi. Abategetsi ivyo bavuga biraboneka ko bo bironderera ivyo bishirira mu mifuko yabo n'abaryango babo, bakabarungika mu makungu, abana babo bakiga hanze, bakagurayo ibibanza, inyubakwa zihenze mu bihugu bikomakomeye cane, bagaca barungikayo abana babo, mu gihe abenegihugu banaho nikora, abanyagihugu bo baba bishwe n'inzara, ubukene, vyose bibageramiye. Uburundi rero ntiwobugereranya n'igihugu kibanyi c'u Rwanda kuko co ni igihugu cateye imbere, ni igihugu mu bisata vy'ubuzima bitandukanye vy'iterambere, politike, inzego z'ubutegetsi uko zubatse, kurwanya igiturire, mu guha ibibanza abakenyezi mu butegetsi, vyose ni ibisata bitandukanye ngaho mu ico gihugu vyateye imbere, mu bituma abenegihugu b'ico gihugu bakunda cane umukuru w'igihugu cabo Paul Kagame. Abategetsi b'ibindi bihugu bituraniye u Rwanda vyo bikaba bibona ko ari nk'agashari, bikaba biboneka ko ari agashari baba bafitiye uyo mukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ko we ateza igihugu n'abenegihugu imbere, mu gihe ivyo bihugu bituraniye u Rwanda mu bumanuko bwarwo, ndavuga ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi,
no mu burengero bw'ico gihugu ni muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bo banyonora itunga bagashira mu mifuko yabo, ni mu gihe kandi ivyo bihugu biri mu bihugu bikize bifise sous-sol, bafite sous-sol, mu Burundi sous-sol no muri Kongo sous-sol irahari, mugabo ubwo butare, ako gatare bagaca bakimba bajana mu mifuko yabo, ntibakimbe ngo gateze abenegihugu b'ivyo bihugu imbere. Kongo ni igihugu gifise ubutare bwinshi cane munsi y'ubutaka bwayo, mbere kandi n'Uburundi burafise ubutare bwinshi, twumva irya nino aho baba bariko barimba ubutare, inzahabu nyinshi cane muri kino gihugu, ariko igihugu kikabandanya kuba igikene kw'isi. Ivyo biboneka ko rero Uburundi abategetsi babwo aribo kibazo, naho bafitiye ishari perezida w'igihugu kibanyi c'u Rwanda, bakaba bipfuza kumutembagaza. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa.